Twongeye kwishimira cyane kuba muduteze yompi muri aka kanya. Mushobora kudusanga kuri YouTube channel Mwalimu Mbobe no kuri Facebook page yitwa Kwisoko na Mwalimu Mbobe. Iki kiganiro kikaba ari kiganiro kigira ndwi mu biganiro by'insiguro y'amazina. Izina rya mbere rero ni Katia. Ni izina rivuye muri Yekaterine canke Katerine, rikaba risigura ikintu ciza. Abagore bafise ayo mazina ni abantu usanga kenshi bari ku murongo kandi akaba umuntu yibanda cyane ku bintu bihoraho byo mu buzima busanzwe, mu buzima bw'akazi no mu muryango usanga yibanda cyane ku bintu bifadika na cyane cyane ibijanye n'imico no ku gaciro k'ibintu birama. Ni umuntu arengera abatishoboye ashingiye ku butungane n'ukuri. Izina rigira kabiri ni Jonas. Jonas mu kirundi ushobora kumwita Yonas. Rivuye mu ijambo ry'igiheburayo Yona, rikaba risigura Kolombe. Kolombe ni ubwoko bw'inyoni buranga amahoro. Iryo zina dukunda no kurisanga kenshi mu gitabo ca Bibiliya. Jonas ni umuntu akunda gusenga cyane kandi yizerera mu iyobokamana cyane. Ni umuntu yoroshe mu buzima busanzwe. Ba Jonas kandi usanga ari abantu batajarajara, usanga batekanye, biha amahangiro kandi bakaba ari abantu bari serieux. Ni abantu badacika intege vuba, bifisemwo impano yo gukora no kwisunga abandi na cyane cyane kubageze ku bikorwa by'intashikirwa. Uburyo ari abantu bafise umurava mwinshi, nico kibagira abantu ba mbere mu kwinezereza. Ni abantu bazi kubana neza n'abandi. Izina rigira gatatu ni izina Anita. Rikomoka mu giheburayo rikaba risigura abishura. Bivuye mu rivuga kwishura. Anita ni umuntu adakunda kwama mu vyiyumviro. Ni umuntu ari serieux, akunda kuba atekereje kandi ni umuntu atababazwa cyane n'ibyo ari byo byose. Anita ni umukobwa w'igikundiro. Ico yihaye nk'ihangiro arazi kukigwanira kandi arazi gushika ku ndoto ziwe. Azi kwishira mu kangaratete bikunde ashike ku byo yipfuza mu buzima bwiwe. Iyo ari umwana ni umukobwa atishimira ibintu by'ikibiriraho kandi yama akeneye kwibona ahantu hatekereje, no kuvuga hatuje. Izina rigira kane ni badusabye ni izina Alida, risigura rifise inkomoko mu Kidagi, risigura umunyacubahiro. Alida rifise kandi inkomoko mu Gitaliyano mu ijambo adare. Kenshi usanga ari abantu bafise akabiri keza. Ba Alida ni abantu usanga bari kuhaje, no kuvuga bafise umwete mwinshi, bakerebutse kandi bazi kwiha umurongo ntarengwa mu buzima bwabo. Usanga kenshi barangwa no kugira indoto z'ibyo bashaka gushikako. Izina rya nyuma ariryo zina rigira gatandatu ni izina Moyize. Moyize rikomoka mu izina ry'igiheburayo Moshe. Moshe risigura wakirijwe n'amazi canke wakuwe mu mazi. Mose ni abantu b'ubuntu butangaje, barangwa n'ubutwari kamere no kwama bitaho ibyo bajejwe.
ni abagabo badakunda guhiganwa kandi batigera bemera gutsindwa, ari nacyo gituma kenshi usanga badakunda guhiganwa. Bakunda gukora ibintu bigenga kandi atakibirukansa. Ni abantu biyerekana uko bari, ni abantu batazi kwihishahisha mu buzima bwabo. Ni ukuvuga icyo barazi kucerekana ataburyarya. Ni abakozi kandi ni abantu batigera batakaza inguvu zabo mu bintu bitagira akamaro mu buzima bwabo, bazira akarenganyo. Murakoze kudutega yompi muri kino kiganiro. Ni ukuvuga ku bijanye n'ibiranga amazina ya bano bantu, kenshi usanga ari ibintu bitandukanye, ari bivanye n'aho umuntu yakuriye cyangwa se uko yakuze mu buzima bwiwe n'uko yagenda arafatwa n'ababyeyi, kuko navyo ni bimwe mu bituma imyitwarire y'abantu ihinduka. Murakoze cyane gose, mwame mukora share, subscribe na jeme ku mapaje yacu no kuri YouTube channel Mwalimu Mbobe. Sawa, mugire ibihe byiza, kandi ukeneye ko tumusigura izina urisige muri commentaire, nitwaribona tuzoshobora kuri gusigurira. Sawa, mugire ibihe byiza.